Yo ndakwibutsa yuko ayo ntera amakuru kwa rukuri. Abantu babiri. Ati no musi tugiye kuyaga ku bantu babiri. Mugano bwa mbere na mbere ngoma ndakuramuce. Timwiriwe mwake aho utuye hose ndizere kumeze neza. Akazina kanje banitwanije imbere Dieudonné uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Tari mushasha naho ntibagire kugira partage. Ndungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene. Ego ino musi nkuko ndabivuze ngo ati tugiye kuyaga ku bantu babiri. Abantu babiri gusa ndibaza wamaze kubabona ngaho muri thumbnail. Nta wundi ni Trump hamwe na Zelensky. Ati umuntu agiye kuba umuperezida, agiye kuba umushinga amateka akomeye mu bihugu vyose, ari we Donald Trump vuba ngo agiye kurahira itariki 20 z'ukwa mbere mu 2025 niho agiye kurahira indahiro kugira yinjire mu butegetsi. Ego ari we azoba umuperezida wa 47 wo muri Amerika. Ego kubera hari ibintu vyinshi ariko aravuga, urumva abantu benshi abategetsi bo mu mahanga atandukanye barashinga amatwi bumviriza ivyo ariko aravuga, ugasanga bamwe n'ubundi bariko barabikorerako. Ejo bundi niho ndumvise burya ngo umuperezida minister wo muri Canada ni wene ngo ati yikuye ati jewe ngiye kuvaho hinge ndandike kunuko hanyuma ibintu bibandanye neza mutora uwundi. Urumva ico ni cambere. Ica kabiri haro n'ibindi bintu bijanye n'amakore amatax biriko birahindura imvugo mu makungu atandukanye, cyane cyane amakungu ashobora kwinjiza imari zitandukanye, mbara amagare, nyambara ibiki, ibintu vyari byose ama product, ibintu vyari byose mu gihugu cyo muri Amerika. Mugano ugasanga nta makori ashimishije bariko baratanga, ugasanga igiciro c'umunyagihugu muri ngaha muri Amerika kigiye kirata agaciro kubera bijanye nuko. Rero ikindi kintu agiye gukora nico ngo ati kuduza amakori mu bisata bitandukanye aho mu bihugu bitandukanye byinjija ibintu muri Amerika, kubera ngo ati twebwe turashohora ibintu mugani tugatanga amakori, mugani nabo babizanye ino cyane cyane nko muri Japan, nko muri China, ubwo ubushinwa buzana ibintu muri Amerika abantu bakabigura bakabikoresha, mugani ugasanga vyinjira kuri gusa. Je ndumva n'ibintu byumvikana n'ibintu bitumvikana uri umuntu ngo atugomba ko ibintu byinjira kuri gusa, mugani uri umuperezida burya uragomba nawe ko mwumvikana mukagira ku murongo umwe. Ati nyamba jewe ari kwinziza ikintu mu gihugu cawe ukandihisha amakori, sivije nanje ko ndokureka yuko winjiza ikintu cawe mu gihugu canje ntutanga ikore. Ego turazi yuko igihugu cyo muri Amerika ari igihugu kiri hejuru catembera uko nuko, mugani ibihugu bimwe bimwe biriko biraduga cyane cyane Ubushinwa muri economic. Urumva ni igihugu ca kabiri kwisi nzima gitunze. Urumva Ubushinwa buri kumwe n'urwego rwa Amerika. Ubiravye uko kubera mu myaka mu bihe biri imbere uzosanga igihugu c'Ubushinwa ari cone gikomeye cyane cyane muri economic y'isi yose nzima. Mugani jewe ikintu nyamukuru ndagomba ko twoyaga ko nta kindi, hari impamvu jewe ndagize video, hari video ndigera kugira impamvu umuntu ashobora gutora, impamvu umuntu ashobora kugira kuvotinga mwibi bihe birenganye harabaye amatora ya Trump na Kamala Harris. Hari video ndagize urose akanya bashobora kugenda ukazoyiraba. Ego ivuga ngo ati impamvu umuntu yatoye uwundi afise impamvu, nanje ndagize impamvu, mugani byo si byo ngiye kuyagako. Mugani jewe impamvu umuntu yatoye uko yatoye ni kubera avuga ngo ati burya kwisi hari ibintu byinshi bitandukanye, hari ibintu bigoye biriko biraba cyane cyane mu bihugu vyo muri Europe, hari intambara muri Middle East, hari intambara. Rero izo ntambara uri umuntu w'amahoro, urumva ugomba ko umuntu wese kwisi yose nzima aba ari mu mahoro nawe nyene. Ego kubera amahoro ni ikintu ciza, ntiwocifuza wewe wenyene utacifurije abandi, urumva nawe ntubura umuntu w'amahoro. Oya suko biri. Rero Zelensky uwo muntu wa kabiri ari wene ariko aragwana na Putin muri Europe. Ndizana nta muntu wese ariko arakurikira iyi video adashobora kuba atazi ibiriko biraba. Hari video mperuka kuraba ya Zelensky, hari ikiyago cari gikomeye cyane kivuga ngo ati yuko Trump
ari wene mushobozi, ari wene muntu, ari wene muperezida, ari wene muntu afise imbaraga zo gutuma iyi ntambara yo muri Ukraine na Russia ishobora kurangira, ishobora guhera. Ego urumva n'ibintu bikomeye, urumva intambara iragomba kurangirwa. Mugani ico ndumvise ni kubera wene naho agomba yuko yorangira aracakwibaza yuko akabazo kari kuri Putin, kubera Putin avuga ngo ati aho umwiyumviro wiwe ni kuvuga ngo ati Putin naho intambara yohera kubera umuperezida wo muri Amerika afise imyaka 4 gusa hanyuma hacaza uwundi, urumva avuyeho intambara yoca isubira kugaruka. Intambara yoca isubira kugaruka kubera umuperezida naho wo muri Amerika ashobora kubihagarisa mu kanya gato bakayaga bakagira umwumvikano bagahagarisa iyo ntambara, urumva haheze iyo myaka 4 ibintu bica bisubira kwa kundi nyene. Rero Putin Zelensky kamwiyumvira ko ako kantu kuvuga ngo ati burya naho intambara yohera, Putin n'umuntu afise ivyumviro vyo kugwana, n'umuntu afise amaraso yo kugomba kugwana, n'umuntu abona ngo ati yuko igihugu ciwe cose kiva muri Russia kikagenda muri Ukraine maze ne mu bindi bihugu bibanyi biri mwico gihande nyene ca Russia muri Europe. Rero naho ngo ati vyohagarara, urumva wene yovuga ngo ati Ukraine ni igihugu cacu, Ukraine ni igihugu c'abarusiya, Ukraine ababamwe n'abarusiya, rero vyumvikane twese ngaha turi bamwe, ico gihugu mpaka kibaye uburusiya. Rero iyo mvo niyone Zelensky ndumva aracafise ko ubwoba yo kuvuga ngo ati ubu intambara yohera gute, naho twopanga aho twogira amantu zenya imyandiko itandukanye yo guhagaritsa iki kintu yo guhagaritsa iyi ntambara, mbega ntiyohava ayitatura kubera avuga ngo ati umuperezida yaravuyeho, Donald Trump yaravuyeho, ashimikiza cyane avuga yuko Trump ni wene muntu ashobora guhagaritsa iyi ntambara, ati nta wundi mugaya nawe nyene abigize mu ntumbero nziza, hamwe bose bashobora kumvikana ko ari batatu, Putin, Zelensky na Trump. Umuntu ashobora kubigira ni Trump, igihugu gishobora kubigira ni Amerika kubera kiracafise imbaraga, ibindi bihugu biracakirabirako, urumva arashobora kubihagarisa kandi agashobora no guhagarisa n'izi ntambara zitandukanye. Ego intambara zitandukanye ziriko zirabera mu bice bimwe vyo kwisi ari ibintu bishoboka, urumva navyo nyene ushobora kubihagarisa cyane nkajya iri kuraba muri Middle East na Israel. Ego rero ndakwibutsa yuko vuba Trump agiye kurahira tariki 20 atore igiti ciwe hanyuma ashobore kurangura amabanga y'abaperezida, hanyuma kore ivyo yashingiwe gukora n'abene gihugu cyane kubera burya Amerika irafise utugorane, irafise ingorane abene gihugu bariko baragwanya bamushizeho uko nuko, hanyuma arangure maze n'intuzenya niyo migambi yo guhungabanya umutekano, yo gushira imitekano itandukanye mu bihugu bimwe biriko biraba mu bihe bigoye nk'izo ntambara zo muri Middle East, intambara zo muri Ukraine, uko nuko. Je ngomba kizo ntambara zohera, ndibaza nawe ugomba yuko izo ntambara zorangira kugira amahoro atubeko twese, naho usanga ari ibintu bigoye. Mugani ni kwizera kandi ni kwifuza ni gusenga, vyose ndibaza birashoboka kubera avuga ati ngo nta wundi muntu azobishobora atari Donald Trump. Yabishoboye, urumva ni ibintu vyiza vy'amateka kuriwe maze no ku gihugu no ku bantu babaye mu ico gihugu. Ego ivyo ni ibintu bishasha kuri Zelensky, ko nawe nyene agomba yuko izi ntambara zohera, ko nawe nyene agomba amahoro, kubera nawe nyene barafise amatora yimirije, mugani ntashobora kuba kubera usanga izi ntambara ziriko ziraba. Mugani bihagarice, urumva nabo nyene bogira amatora, nyamba ashobora kwiruka aho hakaza uwundi mu president sinzi. Gusa akabazo kiwe ni kuvuga yuko atizera yuko Putin yohagaritse intambara burundu, aho yorindira yuko iyo myaka 4 yorangira hanyuma ibintu bigaca bisubira kwa kundi nyene. Ego ni ibintu bigoye, mugandi ndizera yuko washoboye kumenya bishasha kwibi bintu biriko biraba mu bihugu bitandukanye. Ego akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné, tuzoshobora kubona niyo twabonana.